Turamutse twongeye tubashimira abakozi ba Ivyacu TV namwe bwo mwese mudengesha kurekana ibiganiro bica kuri TV yacu. Abakunzi b'intamba mu rugamba n'abakunzi b'inkino tugiye kugaruka ku rukino rwabaye kuri wa 25 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023. Turabe incamake y'ukungene abasore bacu b'intamba mu rugamba bagiye barigenza mu gihe rwa rukino rwa kivandimwe muri semaine ya FIFA, kuko Uburundi bwari guhangana na Nairobi igihugu ca Kenya, ariko kubera yuko igihugu ca Kenya cakuwe muri ano mahiganwa ya CAN, niyo mpamvu Uburundi bwahisemo gukina urukino rwa kivandimwe, aho bahisemo gukina n'igihugu ca Indonesia gisanzwe kiri ku mwanya w'151 kuri classement ya FIFA mu kwezi kwa kabiri, mu gihe Uburundi nabwo busanzwe buri ku mwanya w'147. Ni urukino rwari rwitezwe ko vyinshi, mu gihe Uburundi bureka kuronka ubundi mu entraîneur mushasha ariwe Ndayiragije Etienne, asanzwe yarabaye umu entraîneur ndetse no mu gihugu ca Tanzania, ariko ubu akaba yaje kugira ngo abashe gufasha iteam y'intamba mu rugamba. None yari yagerageje gupanga gutsi abakinyi kugira ngo abashe guhangana na kino gihugu, nuko gupanga yari yagerageje gushira ubwa mbere Fabien Mutombo, Hararimana Rashid, Marco Weimas, Muhindo Colin, Nizigimana Karim, Nduwarugira Christophe, Kanakimana Bienveni, Nzigama Sausive, Nyongabire Pacifique, Hussein Chabarara na Musa Omar, akaba aribo yari yagerageje gushira imbere kugira ngo babashe guhangana na kino kipe ya Indonesia, no kuvuga capanga 4-3-3 babasha gusatira mu igori ya Indonesia, mu gihe kino gihugu ca Indonesia naco nyene cagerageje kwisuganya kugira ngo babashe guhangana nino kipe isanzwe iri imbere yabo, ariko kandi kino gihugu kibashe kumanuka imbere kugira ngo kuri classement ya FIFA kugira ngo kibashe kugira ijambo. Ni uko urukino rwagenze igice ca mbere, ntabwo Uburundi bwishoboye kwigaragaza neza, ariyo mpamvu mu rukino igice ca mbere caheze Uburundi buriye ibitsindo 3. Ku mwanya wa gatandatu niho Jacob Sayuri yinjije igitsindo ca mbere, ku mwanya wa 14 Dendi Sulitian 1 yinjiza igitsindo ca kabiri, naho ku mwanya wa 44 umukinyi yitwa Rizik Radio nawe abasha kwinjiza igitsindo kigira gatatu. Noneho igice ca mbere mita igera Uburundi buriye ibitsindo 3 byose ku busa bw'Uburundi, ariko abarundi ntibabashije gucika intege, arivyo vyatumye mu gice ca kabiri Ndayiragije Etienne agerageza kuza arasimbura abakinyi, aho ku mwanya wa 63 Musa Omar yaravuyemwo asubirirwa na Musore Alo. Ku mwanya wa 66 Hussein Shabalala yarasanzwe ari kapitene w'ikipe, yasubirijwe na Bonfils Kareb, naho Nizigimana Karim Mackenzie hamwe na Bienveni Kanakimana bakaba basubiriwe na Shasir Nahima hamwe na Elvis Kamsoba ku mwanya wa 75. Ariho haje kuba ihinduka mu gice ca kabiri, aho Nyongabire Pacifique yaje kwinjiza igitsindo ciwe ku mwanya wa 50. Noneho Burundi burangira butsinzwe ibitsindo 3-1 gusa c'igihugu c'u Burundi. Nurukino rutari rusanzwe, nurukino rutari rworoshe, mu gihe uno mukimenyereza w'intamba mu rugamba ariwe Ndayiragije Etienne yariziwe ko ibintu vyinshi, ariko bikaza kugenda uko bitashakwa. Ese none yavuze iki mu mpera za runo rukino? Ni mukanya, ariko reka tubanze turabe kungene urukino neza na neza rwagiye gwifata bijanye na statistique nkuko bakunze kuvyerekana. Nuko Uburundi butihagaze ko gose mu buryo busanzwe, kuko domination igihugu ca Indonesia caje imbere, kuko possession de la balle nuko Indonesia yari ifise 57 mu gihe Burundi bufise 43.
amashoti yagerageje gutegwa ni 12 ku ruhande rwa Indonesia na 13 ku ruhande rw'u Burundi, nayo abashoboye gutegwa mu igori na 5 kuri 7 yo ku Burundi. Amashance ibijyanye no kuzibira imipira nuko Uburundi bwashoboye kuzibira 13, naho bwashoboye kuzibira Indonesia ikashobora kuzibira 17 gusa. Amapasi yagerageje gushika ni bice 81 kwijana, mu gihe amapasi yashoboye gushika ku ruhande rwa Indonesia ari 81. Etienne Ndayiragije yavuze yuko ikibuga arico catumye badashobora kwitwara neza, ariko inyuma y'urukino, ariko inyuma igice ca kabiri bamaze kumenyera ikibuga ngo bakaba bashoboye kuvyitwaramwo neza. Haracarindiwe kugenekezo rya 28 kungene Uburundi buzo kwifata muri Indonesia mu rukino rwo gusubiriza. Nizere ko mashoboye gutahura